kuganira ngo icigwa ca nyuma Yesu yahaye abigishwa. Burya Yesu yagiye aratanga ivyigwa vyinshi, ariko muze kumviriza iki ni icigwa kimwe mu vyo Yesu yahaye abigishwa biwe imbere yuko afatwa ngo aje kubambwa ku musaraba kubw'ivyaha vyacu. Azi ko hageze, yarateguye abigishwa, aravuga ati hariho ibintu ntipfuza kugenda ntabaganirije. Ivyo bintu n'uno munsi biracafise agaciro gakomeye. Iyo uvyiyumviriye ko uratahura ko ari ibanga yarababikiye canke yarabahaye bakwiye kugenderamwo iminsi bazomara ataragaruka gutora ishengero. Rero uno munsi ndipfuza ko twiga ku bintu bitatu yashatse kubaganiriza mu cigwa ciwe ca nyuma imbere yo kwaja ku musaraba. Yohana igice ca 13 turaza guhera ku murongo wa mbere ku 17, ariko babanze bagarukire ku murongo wa 3. Umunsi wa Pasika utarashika, Yesu amenye ko igihe ciwe gishitse cyo kuva mu isi ngo aje kwa Se, uko yakunda biwe bari mu isi niko yabakunze gushitsa ku iherezo. Bakiriko barajya ku mugoroba. Oya, ushaka kuri 3. Okay, bandanya. Bakiriko barajya ku mugoroba. Satani amaze kwinjiza ubuguranyi mu mutima wa Yuda Iskariyota mwene Simoni. Yesu yarazi ko Se yamuhaye vyose. Yesu yarazi ko Se yamuhaye vyose, yabishize mu maboko yiwe. Yabishize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana. Kandi ko agira asubire ku Mana. Gezaho. Icigwa ca mbere Yesu yashatse kuganiriza abigishwa biwe ni icigwa citwa urukundo. Urukundo. Bibiliya itubwiye ngo Yesu yakunze abiwe amaze kumenya yuko igihe cibe kigeze c'uko ava mu isi ngo agende, ngo kandi Yesu yari yakunze abiwe gushika ku muhero. Icigwa ca mbere nuko Yesu yashatse kubigisha yuko urukundo ntirugira iherezo. Urukundo ni urufatiro rw'igikorwa cose twokora c'Imana. Ni nkuko ariko arabwira abigishwa biwe ati sinabakunze igihe biryoshe, sinabakunze igihe biryoshe, igihe bigoye ndabate. Yesu ngo yakunze abiwe gushika ku muhero, kw'iherezo, jusqu'au bout. Jésus, qui avait aimé les siens, qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Arabakunda gushika kw'iherezo. Urukundo nyene niko batubwiye ngo hagati mu bo yari yakunze kandi yari yereka urukundo, ariko yereka urukundo harimwo umwe yamaze kuronka ifaranga ryo kumugurisha. Bariko barasangira, yaramaze kuyashira ku mufuko. Amahera ngahe ndabapfinze? Harimo atayazi. 30. Sinzi ko yari amadolari, sinzi ko yari amaki. Mugabo amahera 30. Ico gihe yari amahera menshi. Kubera iki? Kuko amaze kubona ko yaguze umugororotsi, ngo yaciye agenda yasubiza abaherezi, ngo yasubiza abantu bamuhaye amahera, ngo ayo mahera ngo baca baranka kuyafata, ngo baca bayagura itongo. None iyo barangahe? Amahera gura itongo no munsi. Ariko Yesu yari yicaranye n'abigishwa biwe. Yuda yamaze kwakira amahera, yayabitse, ariko Bibiliya itubwira ngo Yesu yakunze abiwe gushika kw'iherezo. Kandi ngo yarazi ko data yamuhaye, twavuze ngo yamuhaye iki? Subiriramo. Ngo yarazi ko data yamuhaye vyose, yabishize mu biganza. Yesu yarazi ko Se yamuhaye vyose, yabishize mu maboko yiwe. Vyose yabishize mu maboko yiwe. Uru bushobozi, uru bubasha, ashobora kuvuga ukabaho, ashobora kuvuga ugapfa. Ariko yarazi ko Yuda ari hagati yawo, ntiyakoresheje ubwo bubasha afise ngo amumare amazi. Abakozi b'Imana turi kumwe.
Yesu yarazi umwe wese mu bari kumwe, yarazi na Yuda ko yamaze kwakira amahera, kandi Yesu yarazi ko afite ububasha bwose, ariko yarinumiye. Kubera iki? Ni iki cyatumye anuma? Ni urukundo yakunze abiwe jusqu'au bout. Uno munsi wonyene womenya uti kanaka yamaze kugutanga, aho uza kuvira ngaha, uyu munsi nyene bararabakurashe. Woca ugira iki? Wokora iki? Bamusha wegeranya abantu bawe n'umuryango wawe, ukababwira ati nimwabona ngiye muramenya ko ujya ari wanyishe, n'abana nzosiga, ugaca ubasiga mu rwango. Yesu yakunze abiwe jusqu'au bout. Yashatse kwereka abigishwa biwe ati atarukundo ibikorwa vyose muzokora sindimwo, kuko jewe ndi rukundo. Bikwiye ko namwe ivyo mukora mugaragaza urukundo. Yesu yakunze abiwe mu nyigisho yashatse kubaha kwari uko naho abona ibintu bitagenda neza by'abagombye kumugura, ico sico yashize ku mutima, yakomeje kubereka urukundo abakunda. Bega tweho kino gihe twoshobora kwiga kuvyerekeye urukundo. Igikorwa cyose wokora, aho woba, ivyo wobamwo bitari mu rukundo, birasha bigahera, nta kimazi bifise. Abenshi rero turi mu bintu mugabo bitagira urukundo. Hamwe turi mu bintu muza kubona ni ibintu vyiyerekana, vyo kwiyerekana, ni ibintu vyo kwerekana yuko duhambaye kandi dukomeye, ni ibintu vyo kurondera amasifa no gukomerwa amashi. Nta rukundo rukirimwo. Wagirira neza umuntu ugaca ugenda ku isunzu y'inzu ukavuga uti hajya mubona ameze kujya, yatahambona, uravyishe vyose. Nta rukundo rukiri mu bikorwa. Reka twisuzume turabe nimba ubuzima bwacu bugaragaza urukundo canke dukora tukaja imbere kugira ngo dushike ku rugezo rwaho twihora. Murazi ko benshi hari naho basohora indirimbo zuzuyemo kurondera kwihora, ukibaza ko ari indirimbo z'Imana mugabo ni indirimbo zuzuyemo umururazi n'ugwanko. Ambie adui yako aishi siku ili unapobarikiwa ajionee kwa macho. Agiriki izo ndirimbo tukaryoherwa turiko turazivuga. Abatumva igiswahili bavuga ngo sengera umwasi wawe ngo abeho igihe kirekire kugira ngo niwahezagirwa ngo aze yibonere n'amaso. Hama urukundo turi muri rivalite, kunigana, gusunikana, kurondera yuko umwe ahava kugira ngo uwundi ahaje. Ivyo biragahera. Yesu yarazi ko afite ubushobozi bwose, mugabo ntiyabukoresheje mu kwica, ntiyabukoresheje mu kugira nabi. Hariho abantu uno munsi bo bashira mu bibanza bimwe bimwe, haraboca barondera iyo binyegeza, haraboca bikura bo nyene. Kubera iki? Urukundo rwarabuze mu bantu. Imana yashaka gushira muri ico kibanza, ahubwo kugira ngo ushobore kuba uwegeranya akagaragaza urukundo rw'Imana aho urukundo rwazimye. Umviriza, Yesu mu gutora uzosigarira igikorwa yabanje kumubaza ibibazo bitatu. Murabizi yamubajije gute? Simoni mwene Yona, ugize iki? Urankunda? Ego ndagukunda. Okay, babandanya bakora ivyo bariko barakora. Arasubira aragaruka. Simoni mwene Yona, bega urankunda? Yesu ati ego, urazi ko ndakunogera. Basubira barakora. Asubira ubwa gatatu, biratebera biramuremera. Yesu uzi vyose, urazi ko ndagukunda. Vy'ukuri Yesu yarazi ko Petero amukunda. Naco gituma yaciye amubwira ngo kubera ico kandi ico nagisuzumye ndakibona mu mutima wawe,
nanje numva umenga wosigarira ukaragira aragira intama kubera iki? Mbega yamubajije ati mbega warahejeje burya teoloji? Simoni Petero hari akandi gaformasiyo wagize? Yamubajije urukundo. Urukundo. Ndagomba ndagusigira ikibazo. Ufise ubutunzi bwawe bukomeye gose, ushaka kurondera ubisigira. Mbega wobusigira ukunda cyangwa wobisigira ugukunda? Nyishurira mugenzi wawe. Ufise ubutunzi bwawe bukomeye, uriko wiyumvira ubusigira. Mbega wobusigira ugukunda cyangwa ugukunda? Ishura mugenzi wawe. Wobisigira ivyo bintu by'agaciro ugukunda cyangwa ugukunda? Aha. Okay, kadushire hamwe ivyiyumviro. Dushire hamwe ivyiyumviro. Turi kumwe? Mubigisha Yesu yakunda mubigisha bajanye na Yesu, mbega hari uwo yakunda cyane? Yitwa nde? Si Petero? Yitwa Yohana. Yohana yaba mu gikiriza ciwe, Yesu yaramukunda cyane. Mugasi we yasigiye nde? Kubera iki? Kuko Petero yarakunda Yesu. Yesu agakunda cyane Yohana. Nico gituma yamubajije ati Simoni mwene Yona, ugize iki? Urankunda inshuro zitatu. Kunkunda kandi ntibari kumisha ko ndabona mu mutima, ragira intama zanje. Urufatiro rw'igikorwa cyose twokora habuzemo gukunda Imana, ico nico genda kirabura igihe kirekire. Abenshi barikunda. Ubundi niwe yavuze ati bakunda Imana muri bo. Bikunda mu Mana. Sinzi ko mucumba. Bikunda mu Mana. Kuvuga ngo byitwa ko nkunda Imana mugabo nikunda cyane muri yo. Simoni mwene Yona, mbega ugize iki? Kunkunda uri eligible, uremerewe kuragira iki? Intama zanje. Intama z'Imana nizafata uwikunda mu Mana, azobanza kwiha. Aje kwiha, acashima Imana ko yihaye ivy'intama. Simoni, urankunda? Yesu icigwa cambere yashatse guha abigishwa biwe n'urukundo. Urukundo rutavuye mu vy'ugomba wewe, urukundo ruri inconditionnel, rudasabwa ikintu na kimwe. Urukundo Yesu yari afise, naho yari afise ubushobozi na autorite yo gushobora kumukura no kumumaramaza mu bantu, ariko ntiyabukoresheje kubera urukundo. Kubw'urukundo hari ibintu twari dufitiye uruhusha twemera guheba. Kubw'urukundo dukunda iyo Mana, wibuka yuko iyo Mana ikunda cyane uwo muntu. Iramukunda cyane ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege kubera uwo muntu. None wewe ufise uruhusha uruhe kuko uwo muntu wamwipfuriza ko ava ku isi? Nta ruhusha na rumufise. Nta n'ubushobozi wari ufise bwo gushobora guhindura umuntu atari Imana igushoboje. Kunda Imana. Niwakunda Imana uzokunda abantu. Haleluya. Icigwa ca mbere nizere ko tugifashe. Yashatse gusigira abigishwa icigwa c'urukundo. Ivyo muzokora vyose hatari mu rukundo ni zero. Nzoba nakoreye ubusa. Ariko nimwakundana,
niho isi izomenya ko muri abigishwa banje. Ntizobimenya kuko muvuga amaverse menshi. Isi ntizomenya kuko mufise Bibiliya binini binini. Isi ntizomenya kuko mufise ibikorwa by'Imana babita ba kanaka, amazina atandukanye. Oya, isi izomenya ko muri abigishwa banje kubw'urukundo. Urukundo. Haca nibuka yuko Bibiliya ivuga ngo mu bihe vya nyuma urukundo ruzogira iki? Ruzotimba. Ruzotima no kuvuga ngo ruzokanya nk'ibarafu. Aho umuntu atakiri sensible na gato. Aho mubona abantu agati birabaraba kazima atari jewe. Aho turengana mu bibazo tukabona ibibazo muko kamenga si vyacu. Urukundo ruko ruratimba. Aho abavukana batagishobora kuganira. Abonsi bere rimwe batagishobora kuganira. Aho amasentare huzuye ibibazo vy'amatongo. Amatongo mbega aburanirwa n'abandi. Nuvuye hariya oya abavukana niho bariko baricana kubera iki? Urukundo rwaratimvye. Reka dusenga Imana, dusaba Imana isubire iranime ivyure urukundo muri twebwe. Uko nimba atari urukundo ruhari, ibi turiko turakora vyose nubusa. Ni sawa? Tuje guca kabiri kuva ku murongo wa 4 ushaka ku murongo w'9 badusomere. Ava hasi mwiriro akura umutamana yakira igitambara arakenyera araheza asuka amazi mu mubehe atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza cya gitambara akenyeye. Nuko ashika kuri Simoni Petero nawe aramubaza ati mwami niwe unyoza ibirenge? Yesu aramwishura ati ico jewe ndiko ndakora we nturi bukimenya ubu, ico ndiko ndakora uno munsi ntugitahura ariko uzokimenya hanyuma. Ariko ndazi kuzogitahura hanyuma. Petero aramubwira ati ntawe uzokwigera unyoza ibirenge gushitsa ibihe vyose. Oya jewe nushobora kunyoza ibirenge maze gutahura igituma. Yesu aramwishura ati nintakoza ntaco uzobuhuriye ko nanje. Ntaho tuzoba duhuriye. Simoni Petero aramubwira ati mwami ntugarukirize ku birenge gusa ariko ushikane ku maboko no ku mutwe. Shaugezaho. Shaugezaho. Haleluya. Mu migenzo y'Abayuda bari bafise abaja, aba-esclave. Hanyuma umuntu yifise, umuntu atunze yabafise abaja benshi canke aba-esclave benshi. Muri bo hariho uwarajejwe kwakira abashitsi neza. Kugira ngo bimenyekane ko bakwakiriye neza, warinjira mu rugo hanyuma bakagukura ibirato canke isandari. Hanyuma umuja agacagira iki? Mu kukwakira neza yaca koza ibirenge. Akakoza ibirenge nawe ugatega ugashima ko wakiriwe neza. Ukabona kuja ku meza. Hari n'abaja ku meza bagasiga ikirenge hariya kigasigara kiratunganywa no muja. Kuko bicara hasi. Ntibicara ku ntebe nk'izacu. Bicara hasi. Rero mu kwicara hasi bariko barasangira hariho igihe umuja yabandanyagira. Aho kantu sinzi ko mukumva. Munda. Yesu amaze kwakirwa gutyo aricarana n'abandi bamaze igihe acafata akura umwitero wiwe ngo arawukenyera afata ibase nkoreshe ururimi tumenyereye afata ibase atangura kuboza ibirenge. Akoze ibiki? Akoze ivyande. Ayaya. Abariko baramubona bamuzi n'igihagararo ciwe bumva bari malalaise ntibamerewe neza. Bamwe barigumya mugabo turafise umuntu adashobora kwigumya ngaha. Mwasanze ari inde? Abandi bateze mugabo bagomba bavuga ati bana ibi bintu nukuriyo. Abumuja jewe mbe bosi wiwe nibikunda. Ageze kuri Petero aramwankira pe ati ndakurahiye je ntushobora kunkora ku birenge. Yesu ati nintakoza ntaho tuzoba.
duhuriye ibi ndiko ndakora ntubitahura ubu ariko uzobitahura pita nintakoza naho tuzoba dusana ntaco tuzoba dupfana. Petero kugira ngo abikamufure abinyegeze ati basi ntugire ibirenge gusa shugira no ku mubiri turajana hariya nkure zose no ku mutwe unyoze, bisigura ngo ntuzoba gikoze ivy'umuja kuko umuja yoza ibirenge gusa ariko jewe shaka kunyoza hose kugira ngo iryo zina ry'ukuri gukora nk'umuja rikuveko. Yesu yaramwemereye oya. Nikihe cigwa ca kabiri Yesu yashaka kwigisha abigishwa biwe? L'humilité, uguca bugufi. Iki cigwa yakibahaye mu buryo buri pratique, mu buryo bugaragara buboneka. Mushaka gusigarana igikorwa muzokoreshwa ibikorwa vy'Imana ariko ntimuze mwibagire guca bugufi. Jenda bibakoreye ndi boss, ndi chef wanyu ariko mwebwe muze mwame mubikoreranira. Haleluya. Nashatse kubereka akantu kamwe. Ejo bundi naragiye muri T2000 ndabagiye ariko naciye ngura kano kantu. Aka kantu nagaki nagataburiya. Yesu niwe yari akwiye kwambara amakoti no kwicara mu biti bihambaye ariko Yesu niwe yakuye umwambaro wiwe yambara tuvuga itaburiya, yambara itaburiya yicara ku birenge vy'intumwa atangura kuboza. Ikibazo aho kiri ni hehe? Nuko itaburiya abantu benshi bazi yuko ari y'abakozi. Umukozi naho ukaca wibaza ngo n'umuntu ashizwe hasi cyane. Ariko Yesu hari ibanga yababwiye. Muri Luka 22 mwumvirize ibanga Yesu yabwiye abigishwa be. Luka 22 24-27 badusomere. Luc 22 24-27. Luc 22 24-27. Maze havyuka impari muri bo zuzoba umukuru uwo ari we. Havyuka impari zuzoba umukuru. Ninde azoba mukuru? Ko twamaze kubona yuko agomba sezere. Cyo cyari kibazo. Yesu agomba agende. Mwabimenye. None ninde azoca musubirira? Izo yose nije bahora tuma. Nije mfise ingabirizi. Nije havyuka impari. Umviriza. Izo mpari gushika aho zigira mu matwi kwa Yesu. Umviriza. Arababwira ati abami b'amahanga bayatwaza amanyama abashefu batwaza amanyama. Sizi ko murabibona iyo umuntu mwahora mukorana muri biro imwe muri service imwe akaca banome. Hari abantu bace bahindura n'imvugo. Ikindi naco hari aho ataba agishobora gusubira gutwenga muri kumwe. Niyo muhuriye muri ascenseur umenga ntimuzinanye kandi mwahora mwicarana ku biro. Sinzi nimba bababwiye ngo no kwiyubahiriza. Aca hinduka. Ngo bayatwaza abami bino si bayatwaza iki? Amanyama n'igitsure. Erega se amanyama si imvugo ikaze yerekana uburongozi. Uburongozi ntibuhagaze ku mvugo no gushwana. Oya. Ivyo Yesu ariko arababwira. Abami bayatwaza amanyama. N'abafise ububasha bwo kuyaganza bitwa rutungaboro. 26. Ariko mwebwe suko mukwiye kubibamwo. Mugabo umukuru muri mwebwe abe nk'umuto. N'uganza abe nk'ubakorera. Uganza yambara itaburiya. Haleluya. Amen. Niko ndabwira abarongozi ngaha mu nzego zitandukanye ambara itaburiya. Ikoti urayifise ariko ndagusaba mu mutima wambara iki?
itaburiya. Humilie-toi. Humiliez-vous. Icishe bugufi. Ukwicisha bugufi ugakorera abandi. Ntushobora kubashikira. Ntushobora gukorera abuticishije bugufi ngo ushikire. Ntibikunda. Abenshi twaronse ikoti tuca turibagira iki? Ambara iyo koti yawe ariko indani mu mutima ntutakaze iki? Itaburiya. Ni ibintu bibiri bitegezwa kujana. Ikibanza c'icubahiro baguhaye ego urashobora kucicaramwo, ariko ndakubwije ukuri ntiwibagire agasonga bugari. Hari intebe z'ivyubahiro, ariko Imana irakeneye ko mu mutima wawe witegura no kwicara ku gasonga bugari kugira ngo ukorere abandi. Yesu aravuga ati iki kigo ntakibahaye bazoba bahushije ikintu gikomeye cyane, kuko bazoca baja gutwara, batwaza amanyama, batware nka babandi bose, nta kintu kizoba gitandukanya abo mu bwami bw'Imana n'abo mu bwami bw'isi. Malheureusement, ikibabaje nuko no mu bwami bw'Imana twaciye twadopta dusha dufata ingendo ya hehe? Yo mwisi. Yo mwisi. Biratangaje kandi biranababaje aho ujejwe kudukorera ariwe murongozi ajejwe kudukorera, kwambara itaburiya akadukorera, ubu unye niwe yicara bakamukorera. Bica bituma intambara zigumaho, kuko abantu bifuza kugira iki? Kwicara hahandi ngo bakorere. Kibazo, umumisiyoneri umwe w'umuzungu hageze igihe ashaka gutaha, ashatse kuvuga ashaka gusubira iwawe, ariko yari maze imyaka myinshi muri Afrika, ariko ategura mu nyuma ariyumvira ati mbe asha nzosiga nde, ninde azosigara mu kibanza canje? Umwe mu bahora bamuherekeza ngira bamutwaza ibitabo acaramubwira ati rega nturuhe, ndi ngaha ndahari, urashiraho jewe. Aramuraba ati wewe none wobishobora? Mumvirize ico yishuye ati nobishobora. Wobishobora gute? Na jewe kuvyuka saa 3 nkasanga amazi y'ukoga arashushe, nkasanga n'icayi kirateguye, ivyo bintu n'ukuri ntibingwa nabi. Kugenda mu manza bakanyakira ati ndabugize nyakubahwa, na cane cane ukaca wisereva ubwa mbere, no kuri ivyo bintu naje ndabikunda. amudondera ivyo yagiye arabona akora. Umuzungu ararira ati imyaka yose namaze ngaha nta kintu nakoze, sinerekanye umutima wo gukorera abandi, nabaye boss. Yarabuze wasiga. Kubera iki? Isi ikubwira ngo umaze gushika hajya uri gihangange, ufise abantu bagukorera, ukibagirwa ahubwo uko Imana ikuduza ni kuronka responsabilité nyinshi yo gukorera benshi. Nturonka benshi bagukorera, ahubwo uronka benshi ukorera. Nico gituma ikibanza c'icubahiro urashobora kugishigwamwo, ariko ntuze bibagire mu mutima yuko utegezo kwa mugenda na gasonga bugari. Nashatse ukaza nakugira ngo nakugenda kicare agasonga bugari, ntuze ugate. Ntibishoboka ko dushobora kurongora abantu tutize kumera nkabo. Ntibikunda. Yesu yari afise ikibanza yari arimwo, yari hejuru cyane, ariko ngo yambara ubusa, yambara umubiri ubora, umunanigwa, uruha, yambara aricisha bugufi, araza abana natwe. Uku niko yishushanije natwe, tumaze kumubona asa natwe, turizera, tumuha ubugingo bwacu. L'humilité, uguca bugufi, ni icigwa ca kabiri Yesu yashatse guha abigishwa biwe. Kandi iki kigwa numva umenga cari gikomeye cyane, kuko mu bihe byari bihari
bariko baranagwanira yuko bazosigara aribo barongoye igikorwa. Iyi ministeri yaragutse, hariho abantu badukorera, hariho n'abafise uburyo. Icambere tuca dutegerezwa gukura wa wundi ahora nokora, adokora mu kigega, muramuzi. Uyu niwe tuzadukura, hama nzoca ndakunoma gutya, nawe nzokunoma gutya. Ora ivyo bintu vyari bisanzwe bitanguye kuvyuka mu mitima yabo. Yesu abigisha uno munsi ni mu bitahura, ariko ejo muzotahura ko umukozi vy'ukuri ataciye mu bugufi, atagendera mu guca bugufi, ntashobora gukorera Imana n'umutima w'Imana. Haleluya. Icyanyuma arico ca gatatu tugisoma kuva kuri 10 kugera kuri 17. Badusomere. Yesu aramubwira ati, Yesu abwira Petero ati, uwari yiyuhagiye nta kindi agomba, uwari yamaze kozwa nta kindi agomba atari ukoga ibirenge, atari ukoga ibirenge, kuko abakeye umubiri wose. Abakeye umubiri wose. Namwe murakeye ariko si mwese. Murakeye ariko si mwese. Hari umuntu afise intention mbi, kuko yarazi uzomuguru wari we, nico catumye avuga ati ntimukeye mwese. nico cyatumye bivuga. Nuko ahejeje kuboza ibirenge, Ahejeje kuboza ibirenge, yakira umutamana wiwe yongera kwicara, asubira kwicara muri ca kibanza. arababaza ati, mbega muramenye ico ndabagiriye? Muratahuye ico mpejeje gukora? Munyita mwigisha na shobuja, Munyita boss, umwigisha, shobuja, kandi mubivuga ko kuko ariko ndi. nivyo. Nuko rero ko jewe ndabogeje ibirenge, None ko jewe ndi metre wanyu nkaba ndabogeje ndi ibirenge, shobuja n'umwigisha, Aha. namwe mukwiye kozanya ibirenge. namwe mukwiye kozanya ibirenge. Kuko ndabahaye akarorero, kugira ngo nk'uko jewe ndabagiriye muba ariko namwe mugira. Aha. Nukuri ndababwire, Aha. umushumba ntaruta shebuja, Umushumba ntaruta shebuja, kandi n'intumwa ntiruta uwayitumye. Ego. Nimwamenye ivyo, Nimwamenye ivyo, muzoba muhiriwe nimwagira iki? nimwabikora. Nimwamenye ivyo, muzoba muhiriwe ryari? Kubimenya ni vyiza, ariko igikuru ni iki? Nimwamenye ivyo, muzoba muhiriwe. Ileso nashaka kubaha imbere yuko nja kumusaraba yariyo. Nimwamenye ivyo, muzoba muhiriwe, na cane cane nimwabishira mu ngiro. Ivyo ariko aravuga nibiki? Iki ca gatatu nashaka kucita le service, ugukorera abandi. Ugukorera abandi bifatanye no guca bugufi. Mugabo nashatse kugikuramo gato ndacerekane yuko gikomeye. Ugukorera abandi. Ati jewe ndi maître ariko ndiko ndaboza ibirenge. Ego umuntu amaze kwezwa nta kindi abagitegerejwe kozwa atari iki? Atari birenge. Aha yarashatse kubabwira iki? Yashatse kubabwira ngo mu mitima mu isanzwe mwarejejwe kuko mwaramaze kwizera. Ariko uko mugenda aho muca, uko mutambuka, mugenda muragira ivumbi rigenda ryaja ku birenge byanyu no ku masandari yanyu. Rero nta kindi bayikenewe atari ukweza cyangwa koza ibirenge. Nashaka kubwiza ukuri, naho wejejwe hari ibintu tugenda ducamwo bigenda bitwonona, bitwanduza. Hari ibintu bitwanduza. Yesu yadusabye ngo tugire iki? Ngo twozanye iki? Ibirenge. Mwene data ashobora gutsitara, ashobora kwandura kubera urugendo arimwo. Ugasanga yiyumviriye nabi, ugasanga ariko agira umubabaro kubera ibyamushikiye. Uwo mwene data yarejejwe ariko akeneye kozwa iki? Ibirenge. Kuko muri urugendo ariko aracamwo hari ibintu bigenda bimuremera, hari mubabaza, hari bituma yibuka ivyo yabuze canke ivyo abo yabuze, hari mubabaro umujamwo. Hari usanga yamutorose akavuga nabi, akagenda aricuza. Hari naho kubera ivyo byamubayeko ashobora no kuva hagati y'abera akikumira akagenda. Birakeneye ko twezanya ibirenge. Le service, gukorera abandi. Umutima wo gukorera abandi Yesu yifuza kugaragara muri bo abagiye gusigira igikorwa, kuko iyo utafise umutima wo gukorera abandi ugira umutima wo kwisereva, kwikorera. Yesu yashatse kwigisha abigishwa biwe yuko ikimuraje ishinga,
ikimuraje ishinga si uko yaje kugira ngo akorerwe, ahubwo yaje kugira ngo akorere abandi. Aravuga ati mwese murejejwe, ariko hari umwe afise ikibazo. Yaramaze kubona indani mu vyiyumviro vya Yuda. Munyumvirize neza akana. Ngo murera, muratunganye, yavuze gute? Ngo ariko ngusi mwese, ku murongo wa kangahe? Uwari yiyuhagiye nta kindi agomba atari ukoga ibirenge, kuko abakeye umubiri wose. Namwe murakeye, murakeye ariko si mwese. Murakeye ariko hariho umwe amaze kwakira iciyumviro kibi. Munyumvirize neza aha hantu. Uko wakira ikintu kibi, uko wakira iciyumviro kibi, ukakirera, ukakigaburira, ukakibungabunga, kiratuma guca kwawe gusubira kwiraburanirwa. Voilà. Murakeye ariko si mwese, kuko muri mwebwe hari umaze gufata iciyumviro, kandi ico ciyumviro kiriko kimujana ahantu habi, catumye atacihanye ngo akivemwo, ngo agihagarike hakiri kare, kiza kumujana ahantu habi. Ngaha rero bakristo bene data, hari ikintu abantu badashobora kubona, ariko nashaka kukubwira ngo ico nyene naho abantu batakibona, Imana irakibona. Iciyumviro na intention mbi. Imana ntigarukira ku byo wakoze gusa, ariko irarengana no ku byo wakoze, ikamenya l'intention n'icatumye ikagusunitse gukora ico kintu, n'ikiriko kirakugumbira kugira ngo uhavuge ikora. Yaramaze kwakira amahera, yicaye muri bo ariko arafungura, mugabo iciyumviro amaze kucakira cicaro, yateguye n'ingeza kubigenza, yabwiye abaza kumufata yuko sinyare ari kumusoma. Nukuvuga ngo yamaze kucakira, imigambi yamaze gufatwa. Yesu rero ntarabi igikorwa wakoze, ariko ararengana akifuza yuko même notre conscience, ivyiyumviro vyacu bibi bitunganye. Haleluya. Imana yaratugiriye akantu, ariko iyita akagira hobaye ibibazo byinshi. Yatugiriye akantu kameze gute? Yaratunyegeje ivyiyumviro biri mu bantu. Iyo umwe wese agenda mu ibarabara tumubona nk'ikiyo, tubona ivyiyumviro biko biraca muri we. Hari abatosohotse woce byugarana mu nzu, ariko kandi kubera ko utosohoka, kubera wavuga uti ninasohoka ibi vyiyumviro mfise barabibona, nta uzosubira kumpa nigwere. Ariko nashaka kukubwira ngo nubu abantu ntibabibona, mugabo iki Imana irabibona. Rero aho kunezerwa ko abantu batabibona, rondera ingene utunganya n'Imana, bisukure, hanyuma usohoke urabe ingene uraca. Hari ibintu bituma twirabonirwa, kubera iki? Twiyumvira ibintu bibi, twiyumvira umuntu nabi, tumuyumvira ko nabi, tubona abantu babi, tubona gusa abantu ari babi, tuca tubihinduramwo indirimbo, abantu yemwe abantu. Ariko kandi n'uwo ariko araririmba n'umuntu. Nashaka kubwira ngo hindura, gerageza uhindura ivyiyumviro, utangure kweza n'ivyiyumviro vyawe, gwana n'ivyo vyiyumviro vyawe. Ndafise umugenzi, igihe cyose ariko arategwa mu vyiyumviro, wazubona ariko aragenda, no muvuga izina bamwe bo mumenya, wazubona ariko aragenda, tuko tubajana mu ibarabara, ukazibona ngo tukagenda tugatambuka, tugeze hande kwibarabara, ndamubwira nti natwe kumuvuga izina, ndamubwira nti namaki bimeze gute? Aca arambwira ati reka sha, bazi ngene Satani ariko arantera mu vyiyumviro. Satani ntibamwirukana ngo ariko bamwirukana gute? Mu kibanza caho yaguterereye iciyumviro kibi, Yesu nawe yaratewe, ico yasubijeyo cari giki? Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigize iki? Rigwiriye.
kugira ngo mumenye ngene mwishura ngene mwifata ibibazo dutegwa navyo mu mutwe no mu vyiyumviro. Iyo ubigaburiye ukabinyegeza ukavyorosha ukabiryohererwa, ejo bizokujana ahantu hanohotu utagishobora kugaruka mu caha dedans. Rero suzuma, kuko Imana ntiraba igikorwa gusa, irarengana n'igikorwa igashika, ndagisubiyemo, igashika no kuvyo uri kuriyumvira n'imigabo n'imigambi wateguye. Ati mwese murejejwe, ariko hari umuntu ivyiyumviro vyamaze kononekara, yamaze no kwiraburanirwa, namaze kubona ko kwera kwavuye muri we, kandi atacarakora, ntaramugurisha, mugabo yamaze kumugurisha indani muri we. Aho tuvira hano, mbega ufise umugambi uyu? Niye programme mbega ufise? Iyi ndwiza wihaye imigabo yo gukora iki? Cyane cyane wa muntu akumaze iminsi akugora, hajya mufatiye ingingiye. Ni ibihe vyiyumviro biremereye cyane umutima wawe. Ntubigaburire, ahubwo rondera ico Imana ivuga ubitunganye hakiri kare, kuko umuntu atangura kononekara muri conscience, mu vyiyumviro vyiwe, mu gatima kiwe. Yesu yari yigisha abigishwa biwe yuko bakwiye gukora, bagakora n'umutima uguserva abandi, atari ukwiserva ariko guserva abandi. Aranababwira ati iki gikorwa hari n'igihe yavuze ati uyu unye, ariko aravuga Yuda, ati hari ikintu kitagenda neza, kuko n'abandi bari bamuzi. Dusomere muri 12, Jean 12 verset 3 à 6. Ivyigeze kuba kuri Yuda. Jean 12 3 à 6. Yohani 12:3-6. Maze Mariya yakira ingero y'amavuta mota cyane n'igiciro kinini cyane. Mariya suka amavuta kuri Yesu y'agati kitwa narada, ayasiga ku birenge vya Yesu, abihanaguza umushatsi wiwe, kandi inzu yose imota ayo mavuta. Mumvirize. Ariko Yuda Iskariyota, umwe mu bigishwa biwe, wagira azomugure, aravuga ati ni igiki cyatumye ayo mavuta atagurishijwe denari y'amajana 3 zihabwa aboro? Yaramaze kumenya n'igiciro cy'ayo mavuta asuswe ku birenge vyande. Wewe yakiriye mu kudanaza Yesu yakiriye angahe? Mugaye mavuta yarangahe? Amajana 3. Ati kubera iki aya mavuta bayasheshe ku birenge vraiment vya Yesu? Umviriza. Ariko ivyo ntiyabivugishijwe no kubabara bo. Ngo bari gukora iki? Bari kuyakoresha iki? Ni igiki cyatumye ayo mavuta atagurishijwe denari y'amajana 3 ngo zihabwa aboro? Afise iciyumviro ciza cyo kwitwarika aboro. Ariko ivyo ntiyabivugishijwe no kubabara aboro. Bibiliya ivuga ngo ntiyabivugishijwe no kubabara aboro. Nuko yari umusuma, agendana umupfuko, akaza ariba kubibitswemwo. Yari afise ikigega. Ariko woba ufise ikigega ukagiha umuntu uzi ko yamadokora, ubwo rukundo rwa Yesu rurakomeye. Yarakigumanye. Ariko abandi bose bari bazi ko yamagira iki? Adokora. Ndangirize ko iri jambo. Abikorinto ba mbere 3:10-15. Ibikorwa vyose dukora bizopimwa. Le service dukora bizopimwa. Simbira kuri 11. Kuko uwundi mushinge atamuntu ashobora kuwushiraho atari uwashizweho niwo Yesu Kristo. Umushinge washizweho ni Yesu Kristo. 13. 12. Ariko uwo mushinge umuntu ntiyawubakisha k'inzahabu. Umuntu yiyumvira ingene yubaka kuri uwo mushinge aricyo Yesu Kristo. Wubaka gute? Ukora gute kuri mu gikorwa Imana yaguhamagariye? Wubakisha izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka. 13. Igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka. Igikorwa cy'umuntu wese kizopimwa.
wa munsi uzogiserura, wa munsi uzogipima, kuko uzohishuranwa n'umuriro, kuko uzogipimisha umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese, igikorwa c'umuntu wese, uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. igikorwa cose uri kurakora bazogicisha ku muriro. Nimba ari igikorwa wakoze kivuye ku Mana, umutima wawe ari uguhimbaza Imana, kizoba ari nk'ifeza, kizoba ari nk'izahabu, aho gusha kizokayangana kurusha. Ariko nimba ari ubwatsi canke ibishakashaka canke ibiti, ivyo ni vya bikorwa dukora tugasigara tuvuga ngo yababwiye mbega ko ari jewe, mu ntahe yashizemo. Hari ibikorwa abantu bakora bikagaragara hanze ko ari ibikorwa bikomeye, ariko mu mutima hariho kwishima, kwiyerekana. Ivyo vyose Imana irabireka, kandi abantu bazobibenefisia, bazonezerwa. Nimba warubatse ishengero, tuzojamwo duhimbaza Imana. Nimba warubatse amaorferina, abana bazofashwa. Ariko nimba wayubatse kugira ngo abarongozi b'intwaro babone yuko nawe ukomeye, umuriro uzogipima. Tuzoshike mbere mu ijuru, bazane ca kizu, ca gishengero wubaka, bazane ya orferina wubaka, bayicishe ku muriro, maze barabe kwisigara. Isigaye uzobihererwa impembo, idasigaye uzomera ngo nk'uwokowe mu muriro. Uzogendayo mugabo nta mpembo uzoronka. Kubera iki? Le service Imana ikeneye ni igikorwa ukorera Imana uri gukorera abandi, n'umutima wo gukorera Imana. Haleluya. Mumvise icigwa ca nyuma Yesu yashaka guha abigishwa biwe, cari cigwa kigizwe n'ibiki? Ica mbere, urukundo. Ica kabiri, guca bugufi. Ica gatatu, gukorera abandi. Niyo ababigishwa babigenderamwo, ubutumwa bwiza ntibuzogarukira i Yerusalemu, buzokwira no mu gasagara kitwa Kigobe mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ariko nibava mu rukundo, bakigira abahambaye, bakongera bakiserva aho gukorera abandi, ubutumwa bwiza ntibuzokwaguka, ahubwo tuzotanga ubutumwa atari ubw'Imana. Ndifuza yuko dusenga, dusaba Imana ngo idushoboze gutahura umutima yipfuza ko tubamo mu gikorwa cayo. Kadushe bugufi, wiyumvire uri ku rugezo uruhe ku mutima w'urukundo. Urukundo urufise kubi wawe gusa, canke uriyumvira n'abandi kuko ari abo Imana yaremye kandi bakunda. Urukundo ufise nubwo Imana ishingira intahe yakubonyemo, canke nuko wereka abantu gusa. Mbega ushaka kuguma uri boss ukibagira itaburiya n'agasonga bugari? Ejo hirya y'ejo niyo Imana yakugirira neza igashishikara ikuduza, uriteguye kuzoguma wambaye itaburiya wicaye hasi kugira ngo ukorere abandi, canke witeguye kubereka yuko mutangana? Mbega Imana irashobora kubona muri wewe ibikorwa n'ivyacishwa mu muriro bizoguma bikayangana? Canke hariho vyinshi mu vyo dukora dusuzumye tuzosanga bizosha? Ariko uno munsi turashobora gusenga tukabwira Imana ati, Imana, ikitavuye iwawe sinzosubira kugikora, ariko ico numva ko kiguhesha icubahiro ta mutima wundi nzogikora. Haleluya. Mukizanse sangumenye ibyo nkora byose,
Sabe duhaguruke twisengere. Sabe pastori Anacre ashike hano adusengere. Tugire umutima w'Imana Yesu yashatse gukomunika abigishwa biwe imbere yuko aduga ku musaraba. Ndizera ko igihe twiga haraho mpemu yagenda kubita akwereka. Yakweretse mu kazi, yakweretse mu rugo, yakweretse mu burongozi butandukanye, yakweretse mu byo ukora, yakweretse mu byumviro byawe. Nagomba aho twinjirana habe kwihana. Umuryango twinjirana ube kwihana. Sohora imigabo n'imigambi itava ku Mana. Sohora ukubona kubi. Sohora imihigo, sohora indahiro, sohora ivyemezo vy'umutima kandi biri mu icaha. Tuguhaye icyubahiro Mana yacu, tuguhaye icyubahiro wewe weza, tuguhaye icyubahiro wewe wera. Tuzaye imitima yacu Mwami. Abagabo turazaye imitima, abakenze turazanye imitima, abana turazanye imitima. Duharire aho twavuze ibitari byo, duharire aho twafashe ingingo zitarizo, duharire aho twigize abahambaye kurusha abandi, duharire aho twidugije tugahonyanga agateka kaba n'abariya, duharire aho twise amazina abantu atababereye, duharire aho twishize mu kibanza kitari gwacu, duharire aho tutubasha abavyeyi, aho tutubasha abarongozi, duharire aho tutubashe abarongozi mu gihugu no mu mashengero n'imiryango. Turakimba imbabazi zawe Mana, turakimba imbabazi zawe Mana, kandi turafashe ingingo nk'uko bibereye abakiriye Yesu, nk'uko bibereye abakiriye ubutumwa bwiza, nk'uko bibereye ingenzi zigiye i Siyoni ho mu ijuru. Turahagaritse icyaha cyo mu mutima, turahagaritse imvugo mbi, turahagaritse ubwibone mu izina rya Yesu Kristo. Bandanya usenga, bandanya wihana imbere y'Imana, bandanya wirukana Satani mu byo ukora, bandanya wirukana ibyumviro bibi, bandanya wirukana uguhumana ko mu byumviro byawe. Ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo gusora Satani mu byo wibwira n'ibyo ukora. Nagomba witeguye no gusaba ikigongwe aho wababaje, witeguye gusaba ikigongwe ijambo ryakuziye, witeguye gusaba ikigongwe abuza kumva wababaje, abuze ko wakoresheje ko imvugo itariyo, abuze ko wambuye agateka mu kubavuga n'icyo kubararaza. Witeguye kugendana mwemwe gusaba ikigongwe. Kure mutima gukomantara, wemere mwema kuganirize, wemere mwema koroshe. Tuguhaye icyubahiro Mana, utanga ijambo, tuguhaye icyubahiro wowe uganza. Abubatse bitegure gusaba ikigongwe, abubatse bitegure gusaba ikigongwe,
abubatse bitegure gusaba ikigongwe, abagabo barasaba ikigongwe, abagabo barasaba ikigongwe, abagore barasaba ikigongwe, abafise ba shebuja babakariye bituma nabo baca bagwa mu byaha bitandukanye. Tanga urugendo usaba ikigongwe kugira ngo bitangure gutungana. Turaguhaye icyo Mana yo mw'ijuru kuko uri Imana yo kwizerwa Mana. Abumva bafise ibikomere ku mitima vyatumye bibatwara mu vyaha nabo barashaka kuduza ibiganza tugasenga turi kumwe. Abumva bafise umubabaro umutima watumye nabo bakora ivyaha baragiriza ivyaha mugabo vyavuye mu gukomereka nabo, ariko nabo badusenge nkemakiza imitima mu izina rya Yesu. Uraduza ikiganza cawe canke ukore ku mutima dusenge, ntugira excuse ntibitahuritse ngo nuko wakoze icaha ngo nuko wababajwe. Imana suko ibona ibintu. Mana tuguhaye icyubahiro. Ndakweretse umuntu wese afise umururazi, ndakweretse umuntu wese afise amarira vyatumye yiba, vyatumye avuga nabi, vyatumye atukana, vyatumye atabantu. Mana umukize, Mana usoboze umutabera bawe mw'izina rya Yesu Kristo. Mwema bagendagendeko, mwema bagendagendeko, mwema bagendagendeko. Kiza hanagura amosozi. Mana nguhaye icyubahiro cyose, Mana nguhaye icyubahiro cyose. Genda kumarira, uhanagura amarira y'abakenyezi, amarira y'ugwaruka, amarira y'abagabo mw'izina rya Yesu Kristo. Kiza uzuza ubwoko bwawe Mana. Ndaguhaye icyubahiro cyose, ndaguhaye icyubahiro cyose. Mugendagenda kiza umubabaro, kiza umururazi, hanagura amarira, hanagira amosozi mw'izina rya Yesu. Turaguhaye icyubahiro cyose Mana. Turagushimiye n'amashimwe cyo kw'ijambo ryawe. Turagushimiye kutugiriye neza, turagushimiye kudukijije, uduhaye guharirwa, uduhaye guharira, uduhaye gusaba ikigongwe mw'izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze ko Imana yo kwizera ibihe byose. Mw'izina rya Yesu dusenze ivyo. Amen. Amashimwe cy'ijambo.